Ndayizeye Dorcas yashitse mu gihugu ca ARabaiya Saoudite muri mukakaro 2024. Kuva ashitse muri ico gihugu c'Abarabu, imirimo yiwe yayirangura neza cane, akaja harungitswe gukora hose atagonanwa. Ariko mu ntango za munyonyo 2024 nyene yatanguye kugira uburuhe bwinshi atazi ico buturutseko, ariko aguma ku mirimo kuko yibaza ko ari ivy'akanya gato. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2025 ingufu zatanguye kumuherana, ndetse atangura kugira n'ikibazo cyo guhema. Kuva ico gihe yaragerageje kwivuza ariko bibi vy'ubusa kuko yateye aremba, ariko kwa muganga barabura indwara n'imwe afise. Amaze gutangura kuvirirana mu mazuru yaratekewe n'ubwoba, acatangura gusaba abamukoresha kumufasha agatahukanwa mu Burundi kugira arabe ko yoshobora kwivuza. Ubona ko aho muri ARabaiya Saoudite abakoresha biwe batigeze bamuvuza muri ico gihe cose yarakitswe n'amagara. Kubera ko abo bakoresha bamuhakaniye ahubwo bamusaba gusubira ku kazi, yahavuye yitura ubuserukizi bw'u Burundi muri ico gihugu, ariko nabwo bwica amatwi. Uko imisi yagenda irahera niko Dorcas yabandanya kuremba, gushika hatangura kuvyimba amaguru, niko kwitura ARabaiya mwimufashe gutabaza. Kuva ico gihe twaragerageje kurondera ubujego gukurikiranira hafi ikibazo c'abo Barundi barungitswe gukora ubuzi bwo mu nzu aho muri ico gihugu. Uwo nawe n'uwitwa Joel. Tumubajije igituma taco bariko barakora ngo bagarukire kuri uyo Umurundikazi akiswe n'amagara, yatubwiye ko ubugwayi bwa Dorcas busanzwe cane, anatwizeza ko agiye kubikurikiranira hafi kugira ngo basanze vy'ukuri akiswe n'amagara bamufashe gutahuka mu gihugu ciwe c'amavukiro. Ariko gushika ubu haraheze indwi zirenga zibiri uyo mutegetsi ntarigera ahonyoza ikirenge aho hagwariye uyo Umurundikazi. Hagati aho Ndayizeye Dorcas uwaharyamye abandanya gusinzikara, ubu akaba agezeho atangura no gukama amaraso, ari naco gituma asaba ashimitse leta y'u Burundi gukora uko ishoboye kose ikamufasha gusubira mu gihugu ciwe c'amavukiro kugira ngo yoroherwe kwivuza. Mufashe no kuri ndapfuye, mufashe no kuri mufashe, ndarushe ngira ngo ukwezi njyamye kuri kino gitanda n'akazi ndiko ndagwaye, simfise umuntu andaba, ifise imbere ifise inyuma, bariko barambwira ngo nirire nzige, navyo simfise n'ikintu na kimwe basi navuga mu Burundi ngo nogurisha ngo ndonke iyo nzige. Mu ruganda rwa ARabaiya twahavuye turondera ubuserukira Burundi muri ARabaiya Saoudite, Ambassadeur Nahayo Jacques. Uwo nawe yatumenyesheje ko ico kibazo ataco yari bwigere yumva, atwemerera ko agiye kucikurikiranira.